Bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi twera ku ngingo ziyagize abanyagihugu bamwe bo muri quartier ya kabiri ya Buterere muri zone Buterere ntibitwararitse ibijanye n'isuku bakoresha amazi y'ibinogo mu gutegura ifungurwa ni mu gihe havugwa indwara ya kolera mu ntara ya Cibitoke. Na indero y'ugwaruka iriko iratituka mu banyagihugu begeranije muri site Sobele ni muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Imvo n'uburaro buto butuma abavyeyi n'abana baryama hamwe. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikazi. Ndasiye kubaha ikaze murano makuru indero y'ugwaruka muri site Sobere ngiriko iratituka bishikirizwa na bamwe mu bavyeyi bo muri iyo site yegeranijemwo abateshejwe izabo n'amazi y'imyuzure basigura ko abavyeyi n'abana baryama hamwe ibiheza bikagorana iyo hageze igihe c'amabanga. Omer Duwayo n'umugabo mujyamye ngaho abana baryamye aha guhera ku mwana w'imyaka 18 16 baraho bose baryamye ngaho none abo bana bazogira indero n'agahinda kenshi uyu muvyeyi ashikiriza amakenga ku ndero y'abana babo mu gihe imiryango irenga 3 isangira akazu kamwe kagabuwemwo utwumba 3 naho nyene n'uduce tw'imifuko yatabaguritse ico kikitwa icumba c'abavyeyi abana nabo imyaka itandukanye bava kuri iyo miryango yose bakaryama hamwe ivyo ngo bikagorana ku bavyeyi mu gihe cyo kurangura amabanga yabubatse nkuko babitwiganira ahindero yaramaze kononekara ucumvira ukungene urabona ihema ryaratabutse nkuko n'umugabo mujyamye ngaho abana baryamye aha guhera ku mwana w'imyaka 18 16 baraho bose baryamye ngaho none abo bana bazogira indero gute twega abavyeyi biradutuntuza tukiyumvira ati none aha turiko turajahe turiko turavahe indero turiko turarera niyihe nico gituma abana b'uyu munsi usanga ibintu byarapfuye bononekaye kuko babuze indero kubera ahantu tubaye biragira ikibazo nyene kubera urashobora kuvuga ati none byogenda gute abana bari ngaha rero ugaca usanga biracenye n'ingorane abo bikundira ngo barihangana ariko ivyo navyo ngo ni kibazo hari abagabo baca bahitamwo kurenga ibigo ivyo bikunda gushika ukaje usanga umugabo ararenza ibigo kumva tukubera iki kibazo tubayemo umushinga nawe ugasanga aragiye hanze canke bigatera induru mu muryango ugasanga n'abana indero ntibaye neza. Emmanuel Ciza arongoye iyo site aremeza ko indero y'ugwaruka iriko iratituka kubera uko babayeho ariko ngo baguma bahimiriza kubijanye n'inyifato nk'umuryango w'abantu 5 ukoraniye mu gashambrete nko mu papa no mu mama n'abana bakoraniye aho hantu urumva yuko indero atari kirenga kumva zuko uza gusanga bose bakoraniye mwako kumba kamwe turakunda rero kuba turiko kenshi ira sensibilisation ku bintu bijanye n'amabi kumbure no mu mibano nyene tukasigura baba bavyeyi canke warongoye iyo site bose basaba leta kubavana muri ico kibanza kugira ngo vyorohe gukurikirana indero y'abana babo. Arakoze mugenzi wacu Omer Nduwayo nayo bamwe mu banyagihugu muri quartier amwe mu gisagara ca Bujumbura na cyane muri Buterere ya kabiri ngo ntibitwararitse ibijanye n'isuku bakoresha amazi ava mu binogo mu kuronga ibifungurwa nayo abandi nabo ugasanga bariko barateragura mu micafu ni mu gihe havugwa indwara ya kolera mu ntara ya Cibitoke. Ohonera mucyo hariho nk'abafise amabombo ngaha amazi yo kunywa tuvoma ku mahera hama yo kumesura tukavoma nyene mwibi bishimo hari byo usanga ari meza ugishika muri zone Buterere muri quartier Buterere ya kabiri wakigwa n'amazi ateze mu mabarabara no mu miserege itandukanye ayo mazi arimo udukoko dutandukanye nk'amasazi n'imibu ayo mazi kandi aribonekeza n'imbere y'amazu abantu babamwo aho hamwe n'abana bakiniramwo no kuyanwa bakayanwa nk'uko umwe mu bavyeyi abivuga ukuri turafise ibibazo cane kubera aya mazi mabi biratemba biva mu kinyankonge bigashikino kubera benshi ntibafise uburyo bwo kuvoma misi yose batanga amahera
ugaca usanga bagiye kuvoma muri ico gishimu ugasanga baratekesheje urumva ayo mazi usanga yateze mw'ibarabara abana baragenda bagakiniramo hariho ukuntu baba bafise n'utukopo baza barayora baza barana ugaca usanga umwana agize bwa bugwara butandukanye ukama kwa muganga buri gihe hambavu y'ivyo hari n'abandi barongesha imfungurwa amazi y'ibinogo ava mu kuzimu ku kubura amahera yo kugura amazi yo ku mabombo muri iyo zone nyene ya Buterere hari n'abandi batora imfungurwa n'ibindi vyatawe mu mayarara abo bavuga ko badatinya ingwara ziturutse kw'isuku rike nka kolera ngo kubera muri iyo yarara ariho bakura ivyo bakenera kugira bashobore kubaho ntora imikate nkayirya atira n'ibirayi nkoca nkarya ariko singwara kandi je yaranahitanywe nkikiri umwana ariko n'ubu sindagwara nta kintu nkoramo nugira ubwoba hantunze noca ngira iki kwabagira neza nta n'umwe nkuzi y'abafasha isuku nke irangwa muri zone Buterere ivugwa mu gihe mu mitumba itandukanye nka Marambo ya mbere mu ntara ya Cibitoke hamaze kwibonekeza abagwayi bakorera harakoze mugenzi wacu honera umuco amafaranga angana miliyaridi 80 y'amarundi nyishira hamwe BMC zokoresha mu kubaka amazu agera ku majana 4 mu makartier ya Miriware na Tenga mu kiringo c'imyaka 3 bikaba byashikirijwe kuri uno wa gatanu nurongoye iryo shira hamwe mu kiganiro hamenyesha makuru David nta makuriro yamenyesheje ko izo nyubako ko zizokubakwa hisunze amategeko ahanura abubaka kwirinda kubaka mu bibanza biboneka mu amazi tugiye gukora umugambi w'uburaro mu gisagara cya Bujumbura umwe ugakorerwa muri quartier Tenga muri hegitari zirenga 6 ego hanyuma uwundi ukazokorerwa muri quartier Miroir naho nyene mu kiyaga kingana hegitari gutyo rero ikazotwara amafaranga angana n'imiliyaridi 80 ni yarangira twifuza ko muri 2025 amenyesha ko kwanza amazu yose amaze kubakwa canka ariko arubakwa aremvye kuko n'amarojema amajana nkane ni umugambi rero tutovuga ngo uraruheze kuko turazi ko ibintu nk'ivyo ari imboneka rimwe tufatiye ku biharo dufise rero tubona ko ico twobiha akarusho nuko muri no mugambi bwa mbere hamwe amazazimbutse bashaka gurinza guhera ku miliyoni nk'ijana n'indwi gushika miliyoni amajana 8 bari nivyo shaka nahandi biri aho umuntu yo kwembesa mu byo kubaka adafite miliyoni amajana ngahe kuko habarimo n'ikibanza wubatsemo n'ubundi buhinga hanyuma kandi urumva harimo kwanza ubushobozi kuko abantu batara bo hejuru bagura amazu ni byinshi cyane bisumbye bituma umuntu abona ko atazoba ahandi hameze uko tubizi ubwa mbere urumva hari ibintu biva ku isi ihinduka hari ibintu n'abayenjeneri badashobora guhindura ni ukuvuga ari byashije climatique birasaba kwiyubara cyane nico gituma turabatwebwe ubwa mbere nico n'abandi bantu ino migambi mu kuyikorera ahantu tubanza kuraba hizokorerwa ukuntu hameze ko haca amazi nagenda basigura tuguma korera hose ko ari ahantu amazi aca karengana dushe kubaka amakanivo n'imiburiburi atamazi azohatega twetera kamo haraba les états généraux de l'agriculture n'ibindi de l'éducation baze bagire les états généraux des infrastructures tubereke nk'ico no kwita experience akabanga ko tuma abarundi baronka uburaro buzimbutse turabona nakabanga ko tuma n'ibisagara byubakwa neza nako turakabona abafata ingingo re baturuta baze batubaza ibyo tugona tubereke koma on peut projeter kuvyerekeye amashirahamwe magenzi yacu akora ibyo kubaka umva sino yahivyigwa mugabo novuga mfate ku by'abayobozi b'igihugu bavuga baravuze ko amasosiyete yogwiza ubuzi akagerageza akora imigambi heniyi akamonta de projet nk'izi zinteresa abene igihugu benshi Makuru twateguriye arabandanya tuyaharangirize mu gihugu ca Togo aho abadandaza bashima igurwa ry'imbibe by'igihugu c'Ubushinwa amakuru dukesha Africa News amenyesha ko abajejwe amagara y'abantu mu Bushinwa bamenyesheje ko ubu abantu atazoshigwa mu bigo ariko ko kuva igenekezo rya 8/0 mwaka wa 2023 bazobanza kwipimisha igipimo cy'amasaha 48 inkuru twatorokanijwe na mugenzi wacu Sheila Irambona. Après 3 ans de fermeture au monde
Inyuma y'imyaka 3 bugaye imbibe kubera ikiza ca coronavirus, Ubushinwa ngo bwafashe ingingo yo kugurura ku ngenzi b'abadandaza hamwe n'abashinwa wenyene. Banshi mu badandaza bo muri iryo soko bakaba baryohewe, akarorero ngo ni nko muri iryo soko harimo ica gatatu c'ibidandazwa biva mu Bushinwa. Nico kimwe nka Abdul ngo imbere y'ico kiza we na bene wabo baje mu Bushinwa nk'icuro 4 ku mwaka. No ati igihe Ubushinwa bwugara imbibe twatuma ko ibidandaza duciye kuri WhatsApp canke e-chat, ariko twaronka ivyo tutifuza. Ni vyiza ko tugiye kwishikirayo tukigurira ibintu bikomeye atari bibi. Ubundi ati ndashima ko ngiye kwishikira mu Bushinwa nkazogura ivyo nshimye jewe nyene. Ayo makuru avuga ko iyo ngingo yafashwe yerekeye ahanini abadandaza hamwe n'abagiye gukorerayo akazi, nta cihutirwa kugira bajeyo. Uno ati tuzoba turarindiriye kugira dujeyo, tuzoba turareka hajeyo abarinda turabe ko batabasaba amakori menshi, hama baze kutubwira uko bimeze natwe tujeyo ubukurikira. Ayo makuru arangiza avuga ko abajejwe amagara y'abantu mu Bushinwa bavuga ko ingenzi zitazo kwiherera mu kigo canke mu hoteli guhera ku wa 8/0 ngo muga bazokwipimisha test PCR imbere y'amasaha 48 kugira bashike mu Bushinwa. Se soumettre à un test PCR 48 heures avant leur départ. Arakoze mugenzi wacu Sheira Irambona ningaha makuru twe twabategurira cyarangirira. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira, mugira ibihe byiza aho muherereye nawe utaha.